iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka n'ubundi ku mukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wa Angelina Ndayishimiye kuri bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu mugwa mukuru w'ico gihugu Kinshasa, aho yitabira ibirori vyo guhimbaza imyaka 20 ishirahamwe rihurikiyemwo abatandukanye b'abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika ribayeho. Kuri uno munsi igenekerezo ry'18 Ruheshi uyu mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye ariko arahimbaza imyaka 3 amaze ku butegetsi. Ni vyinshi yaranguye ariko hari ikibazo gikomeye cane bamushikirije kuri uno munsi bamutabaza kuko ngo babona ko ubutungane bw'u Burundi nabwo hakirimwo ikibazo gikomeye cane. Uyu numwe mu bari bararisha amahera yo kuja mu gihugu ca Serbia ariko bikarangira atagiyeyo, bikavuga ko ayo mahera yoba yarayariwe. Ni dosiye irimwo vyinshi bitandukanye muza kumviriza muri ano makuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Imbere yuko tubabwira vyinshi kuri ano makuru, reka tubanze tubabwire kuri no nkuru irabana n'uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Munyuma tuze kugaruka tubandanya n'iki kibazo gikomeye cyane. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nk'uko narimejeje kubabwira yitavye ibirori vyo guhimbaza imyaka 20 ishirahamwe rihurikiyemwo abatandukanye b'abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika ribayeho. Ibi bikorwa bikaba vyabereye i Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bikaba vyitabwiye n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu 12 harimwo n'abari batumye ababaserukira. Denise Nyakero Tshisekedi cegera c'urongoye iri shirahamwe nawe yatunganije ivyo bikorwa, yarashimiye abatandukanye b'abakuru b'ibihugu bitavye ivyo bikorwa ari irya mbere ngo vyari bibereye muri ico gihugu kuva iryo shirahamwe ritangura mu mwaka hakaba hahize imyaka 20. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Namibia hari nawe warongoye iri shirahamwe yavuze ko nawe iri shirahamwe ritegerezwa kuba ishirahamwe rikora imigambi ifadika kandi iteza imbere abanyafrika. Bakaba ndetse bace batanguza umugambi wiswe wiyari iko, uwo mugambi ukazofasha abantu bose cane cane urwaruka rw'abigeme gushikira ubuvuzi, amashure, kugwanira ukungana kw'ibitsina kuri bose ndetse n'ibindi bitandukanye. Umukuru w'ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi nawe yateye iteka ivyo bikorwa, yavuze ko abakenyezi bategezwa gushigikirwa kuko ngo bituma ibikorwa vy'abashinga ntahe babo bigenda neza. Abakenyezi ni inkingi kandi bashigikiwe iterambere muri Afrika rirashoboka. Akaba yavuze ko azoshikana ijwi ryabo aho ahashoboka hose kugira ngo bashigikirwe ndetse n'ibikorwa vyabo bitere imbere. Imbere yuko rero tubageza ko iki kibazo gikomeye cyane cituwe umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye, fyonda subscribe canke s'abone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza muri mu bambere. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baba ari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhaye kaze mwidonido y'ano makuru. Perezida Ndayishimiye muvyeyi wacu, dufashe udukomoreze amafaranga yacu twibwe kuko ubutungane busa n'ubwananiwe. Uyu akaba ari umwe mu bariko barishuza amahera yabo igihe vyanka ko baja mu gihugu ca Serbia. Ikiringo kingana amezi 7 umurwi w'abarundi ungana 48 bariko bishuza amafaranga yabo harenga miliyoni zirenga 200 z'amarundi bari barishe kwishirahamwe ritwara abantu n'indege rikorera mu Burundi ryitwa Zo Travel Agency. Ico gihe ngo bari bayarishe bashaka kuja mu gihugu ca Serbia, mu nyuma bica birahagayikwa. Iryo shirahamwe rikaba ryari rirongowe n'umupfasoni Diane Tabita Barandagiye. Nkuko ayandi mashirahamwe yaciye yihutira gusubiza abakiriya babo amatike bari batabuje, Zo Travel Agency irongowe na Barandagiye ntiyabasubije utwabo ngo niko guca
uwo murwi upfungisha uyo mugore ariko birangira apfunguwe mu ibanga abifashijwemwo n'umushikirizamanza mukuru wa parike ya Mukaza yitwa Ningaba Etienne, aho bivuga ko yamuhaye igiturire kiboneka kuri kugira iyo dosiye yubikwe. Uwo murwi uratabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi we mucamanza Kizigenza kubakomoreza utwabo kuko ngo bari mu gahinda kanini bitewe nka bose bari basavye amadeni ahatandukanye nko mu mabanki, imiryango no mu bagenzi, ko rero ngo ubu babarembeje ngo babasubize utwabo. Umwe mw'uwo murwi uriko wishyuza Diane Tabita Barandagiye amafaranga yabo yatangaje uko vyagenze. Yagize ati "Twe twarakatishije itike nk'uko bisanzwe, hama baratwugariye ko hariho abari kugenda mu kwezi kwa Munyonyo, baca bavyugara atariki 20 z'ukwezi kwa cumi. Urumva ko hari hasigaye ko dusubizwa amafaranga nk'uko ayandi ma agence amwe yagiye arabasubiza. Uyo mugore wewe ntiyadusubije, haragira igihe akagoma abesha ngo ariko aradusubiza kandi atari vyo. Twarituye inzego ziramufata zimuzana muri parike generale, zimujana mu gipolisi baramwumviriza, baca bamujana muri beseri ya Mukaza arapfungwa iminsi ingahe ntitwamenye ukuntu yapfunguwe n'uwo muri parike ya Mukaza yitwa Nigaba Etienne. Uwo mushikirizamanza wa parike ya Mukaza yoba hataciye yahavuye afasha uwo murwi warenganijwe, ahubwo ngo yahavuye ashigikira uwo bashengeje mu butungane. Uwo nawe ni wa mupfasoni Barandagiye, aho bavuga ko Ningaba Etienne yoba yahawe igiturire cinshi kugira iyo dosiye yubikwe. Wa mugore ngo yatwitaba ageze kwa Ningaba yatwiba ageze kwa Ningaba Etienne, yaca atangura kwitoraguza akifata nk'uko agiye mu nzu yiwe, twebwe bakadufata nabi bakadusunagura ngo dusubire hanze. Wa mugore ngo yinjira asubire muri parike ya Mukaza, wamengo yinjira nk'umuntu aje nko mu biro vyiwe, ukamenga ni twebwe turi mu makosa. Umushikirizamanza wa Mukaza ntashaka kurekura urwo rubanza, biraboneka ko ngo yapfumbatishijwe biboneka n'uwo mugore yadutwaye utwacu. Abo banyagihugu rero batakambira umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye Kizigenza mu butungane kubakomoreza utwabo, yongera ababariza uwo mushikirizamanza wa Mukaza igituma yanse kubatunganiriza, gahitamwo nyabona gucudika n'uwo bitwariye yabivye utwabo. Perezida Ndayishimiye muvyeyi wacu, dufashe udukomoreza amafaranga yacu twibwe kuko ubutungane busa n'ubwananiwe. Sebarundi we arengeye ubucamanza atubariza uwo Etienne igituma atadutunganiriza ahubwo abandanya acuditse hamwe n'umusuma yatwivye. Akaba ari uko umwe mw'abo banyagihugu asaba. Tubamenyesha ko abo banyagihugu basabwa gusubizwa amafaranga yabo bangana na 48, bakaba bose hamwe baheraniwe amafaranga angana n'imiliyoni 209,263 n'amafaranga 327. Inomero y'urubanza ngo bitwaye muri parike ya Mukaza akaba ari RMP 1-2 kaje. Ngivyo rero ibiko biravugwa n'aba bagore batabaza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye kuri ubu busuma butagira izina bakorewe n'uyu yari afise isosiyete imwe yunguruza abantu n'indege yakorera mu gihugu c'u Burundi igihe baja mu gihugu ca Serbia, ariko bikarangira bafuse ivy'urwo rugendo. Mu yandi makuru, umuganga mu ntara ya Rumonge, umuganga yarekuwe nyuma y'amezi 2 arenga afunzwe. Muganga Wayimani Habimana aridegemvya kuva kuri uyu wa kane w'indwi turiko dusozera. Uwo muganga wo ku bitaro bikuru vya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu yejejwe na sentare nkuru y'intara ya Rumonge nyuma y'amezi arenga birapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Murembwe. Muganga Habimana yakurikiranwa ku caha co kudatabariza umuntu ageramiwe. Kuba amasoko ku bitaro vya Rumonge, uwo muganga yasubiye ku kazi kuri uyu wa gatanu
Dr Habimana yari yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abakozi bo kuri ivyo bitaro ngo barishimiye irekurwa ryiwe. Bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro kandi ngo ntibahengesheje kwiyamiriza ifungwa ridakurikije amategeko ryatumwe no kwihorahorana. Nayo rero amakuru yari ariko avugwa agezweko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka Afurika ndetse no ku mugabane ndetse no kw'isi muri rusangi. Numuhoza TV, Imana ibahezagire.